no bishikiriza gose kubera hari ibintu bibera mu gihugu naje bitanyorohera nk'igitoro nako cyabaye nabi mukurira bisi turanigana nka jempese umwana hafi yahakomereka nka forode mbonye ihayiragira no bivuga ntiyakoze yohemba gahambwa gashimwe nk'abo bantu bumva ko babangamiye igihugu bakora ibintu bya fraude rero mu gihe umuntu amushikanye nk'agashimwe aragakwiye mbere karenze naho bishitse nkabibona ntabwo no byeregagiza gusa obeyere kuye guhimiriza igatanga nyene izo nimero hafi gira ari hamwe bibonetse ivyo bintu bya fraude umuntu agashobora kugira ashobora kwitabaza gaciza ikabikurikirana karaba ko byarije canke bitari ashobora gushika ku mu gihe wundi mudandaza mugenzawe yoba umufatishije mu bwo buryo cyo gituma obeyere cishiraho inimero zo mwibanga kugira ngo mu gihe umudandaza afashe ivyo bintu bya fraude ashobore gukingirwa ntashobore kumenyekana uwo muntu aba yashoboye gutabaza obeyere ntamenyekane bivanye no kono bambona ko bariko barakora fraude noshikira ababijejwe nkababwira ngo bisanzwe iyo ushikiriye abajejwe umutekano kabibabwira ndibaza ko nakabanga ubo bibiye simaka ngo cyo wiyerekana mwe n'inyagihe ngo nije nabikoze mbo inyungu ni nyinshi kuri twebwe abanyagihugu ni ku gihugu n'igihugu ca leta kuko ni urumva yo umuntu ariko arakora fraude abari aranyonyeza ubutunzi bwa leta rero mu gihe umutanze hariho byinshi byinjira mu kiga ca leta urumva ni inyungu kuri twebwe abanyagihugu umenyekanishije fraude igihugu kibacungutse muri make kandi ni n'umwene gihugu nyene abayungutse ni iterambere riba ryinjiye mu gihugu kandi rikazongera rikagaruka ku mwene gihugu igituma kibacungutse ni ibintu biba vyibwe leta muri make rero leta iba yishubije ivyo yatakaje muri rusange naho leta itari kwirirwa irashinga yuko ufashe fraude ahabwa ibice 10 kwijana naho iyo ngingo iyo batayihari twebwe ifraude twayishikiriza ukuri kwame